make fangasi. Papa Afia, Zabwe. kubera iki abantu bakunda cyane fangasi na fangasi gingembre? Yo, nuko bamenye karico zifasha ku magara yacu. Zifashiki nka gingembre ikomeza amafyigo, yongereza akayabago, nkugumbitsa, ikomeza abasoda b'umubiri, ikagabanya isukari, ibinure, ifasha abafisi ibivyimba. Kumbe dukizwa n'ivyo dufungura? None ntavyo waruzi. Uyasha. Musoma ibitabo. Mukugwanya rero bamwe bapirata. Ivyo binyobwa birangwa n'imifuniko n'amakarato vya Societe Rise and Shine Burundi. Oh, reka. Societe Rise and Shine Burundi muyisanga mu Ngagara muri quartier des industriels. Irakora n'indi mitobe itandukanye ya beterave, ikaroti, mu mabungo n'inanasi, yiyongera kuri fangasi na fangasi gingembre. Akura kuri 79 amajana 916 116. Inywere kavukire wibere hunezerewe ibihe byose. Radio ni B Heart FM mukurikira kuri ku murongo wa Facebook na YouTube kambere na Twitter, aho uyu munsi kuri umugoroba dufise umutumire adasanzwe asanzwe akorera kuri Fungus Burundi, aho ikiganiro cyo mukizi ni ikiganiro cyo guhayanisha ibyo dusanzwe dukora. Ku murongo turi kumwe, muratwumva? Ndabumva cyane gose. Mwashobora kutwibwira kugira abariko barabumviriza bamenye uwo two turaganira n'icyo asanzwe akora? Je nitwa Yvan engineer. Bon, ako baze kuzina rya Yvan nkora muri Fungus. Ambaye si Fungus gusa, ni Rise and Shine Burundi. Ego. Nkabandi muri marketing. Ego, mwavuze mitwa engineer Yvan muka muri marketing mujajwe guhayanisha Fungus nyene. Bo sinjeje guhasha ndi muri marketing ariko haraba bijejwe bankuriye akonde mu gisata marketing. Okay, Yvan mushobora kutubwira bimwe imbere yuko tuza kumviriza ibisanzwe biranga Fungus kuko dusanzwe dufise ingene bayihayanisha. Mushobora kutubwira bimwe mu byo Fungus ifasha abanyagihugu kugira bamererwe neza canke n'ibindi bitandukanye. Fungus ni iki? En fait tuvuze Fungus si Fungus gusa, hariho Fungus na Fungus gingembre. Iyo Fungus ego nakataba bako bantu bavuga ati ngo nitwize ngo twaciye mu isomero, aho tuvuze Fungus numva ni baba nyene itaba bako tubyumva. Ego ako tuvuze Fungus gingembre ni baba. Ego hariho zibiri ziratandukanye. Ego hariho Fungus na Fungus gingembre. Okay, dushobora kuduha itandukaniro y'ivyo bibiri mu ncamake? Ego Fungus ikozwe muri romare. Ego na time na mante na citron ariyo indimu hamwe n'amazi. Iyo nijya wavuze ko ibaba? Itababa. Oh, okay. Ibaba nayo ariko tugiye kuyibaba ikozwe muri zo produit nakubwiye, hako wacanga ko ikindi bitwa tangawizi ariyo gingembre. Niyo ikiba Fungus gingembre ibaba umba ariyo produit yongere kuzo nakubwiye ituma ikibaba. Ego engineer Yvan, none hagati y'izo zibiri y'ibaba n'itababa hariho itandukaniro iyo umuntu ayinyoye rica riba mu gihe twumva ko zitandukanye? Ego novuga ko arico kimwe kuko umva kari ibitegwa kama tuzatwirimira ngahe wacu i Burundi arivyo duhingwamo Fungus na Fungus gingembre. Ushatse kuvuga rero kumwe wese afata ico ashoboye, haba iyo kuyibaba canke itababa, ariko byose bise fonction imwe gusa bivana no uri karafata iyo ashaka? Novuga ko arico kimwe kuko igukundiye niyo ushobora kwihereza, ukundiwe na Fungus cyangwa Fungus gingembre byose ni mugani wera ngo ni twende kuko byose bifasha bimwe kandi byose bifise ingaruka nziza ku buzima bw'umuntu. Ego turumva, reka dufata akanya gatoya umuntu abonye ari minota 2 twumvirize ibyerekeye Fungus neza kuri publicité bakoze. Ego niyo sport nabahaye harimo umuhinga muri Fungus muri Rise and Shine Burundi abisigura neza akababwira ati Fungus si kinyobwa kiboreza ariko Fungus ni kinyobwa gifite ingaruka nziza ku buzima bw'abanyagihugu eka ndetse kuri bose. Ego reka tukumvirize mugume ku murongo gatoya cidusozera. Hello, this is B Heart FM. B Heart FM. B Heart FM.
reka twinywere fangasi tubaka amagara yacu we ashibuna kwidakora yadukijije byinshi. Turashaka kurya umuceri ugasanga mu muceri twariye nturobanuye neza harimwo utubuye harimwo umuceri imashini itatonoye canke urabona gaha mu kiyaya c'imbo turafungura utudagara hari gusanga abanditse indagara bazanitse ku musenyi hanyuma twagera kuzitegura ugasanga hagiyemo gasenyi. Ikindi turashobora kurya ivyamwa bikorotse hasi tutabironze neza gose ugasanga mu byo twagiye turafungura harimo umusenyi. Ivyo rero tugiye turabijya bigenda byonona bimwe mu bigize amara no kuvuga ivyo munda imishishito isogi n'ibindi byose byo munda. Iki kintu rero bita fungus tea, iki kinyobwa vuze ngo ifungus isanzwe ni kinyobwa umaze kucihereza kica kiza kigatuma wa mushatsi w'indani mu mara usubira kumera hantu yamabuye yari yarahongaguye hasubira kuba nk'ahifumbatse agakira hanyuma hakamera uwundi mushatsi w'indani ushobora gufasha gusohora imyanda isanzwe iri mu mara bigakunda kwija hanze gutyo za ngwara zijanye no kuvyimba inda hamwe umuntu yumva mu nda huzuye amagaze kuza mumva mu nda hagira ngo ya magaze arateba iyo ngwara yose gahera nijo yita maladie de flatulence birateba bigahera. Kandi ivyo ni bimenyetso byuko bitebuke niba mu nda wama wumva ayo magaze ushobora kuzosanga warwaye diabete, ushobora kuzosanga warwaye za cancer, ushobora kuzosanga warwaye izi ngwara z'imirire mibi. Izo ngwara rero nizo tutifuza ko abarundi benshi bazogwara. Yaba Imana idufashije umurundi wese ubu muko muranyumva mwaca mutangura kwihereza fungus aho muherereye kugira ngo umuduhinyuzaho bukera ko mutazokumva hari cyane. Hello, this is B Heart FM. B Heart FM. B Heart FM. Ego mwariko mumva ko umuhinga muri fungus ariko arigisha kuvyerekeye ingene kinyobwa fungus gikora iyo kinyoye ku bantu. Numvise ko ku bantu baba bafite amagaze menshi mu nda iyo bayinyoye igabanya ayo magaze. None iva inyuma ya fungus nta kandi ka ji mukora. En fait umaze kuvuga ngo igabanya amagaze mu nda ubuvuzi kosa rinini cyane gose. Mushaka kutukosora. Iyo fungus cyangwa fungus y'ijimbo igabanya ibinuye mu mubiri. Ituma imitsi izibuka. Amaraso agatemba ku rugero rwayo. Iyo inyoye ufise ibintu byo kugumirwa mu nda biye byose ubusezereye. Kuko iroza n'amafyigo. Igatuma umubiri wawe uja ku rugero nyago ukumva ko ubuzima bwawe buri ku rugero rwiza cyane gose. Ariko nagiye mbwe n'abakunzi ba Ir Burundi ariyo fungus. Nidukora fungus gusa turakora na jiza beterave. Izo jiza beterave nazo zongereza amaraso zikagabanya n'ibizunguzungu kuko urabizi ko iyo ufashe beterave uriko ifungura mu ndya cyangwa mu mfungo kandi mu masalade bituma byongeza ibintu byinshi mu mubiri. Abo twagize ubushakashatsi turahingura dusanga ningira kamaro ku buzima bw'umuntu kwatika dukoresha ya beterave. Turafise na ji ya karoti bazwi karoti benshi bamenye ko zifungwa mu biharage mu masalade ariko babangwe ofete umuntu ku munsi abakwiye kurya ibiro bitatu by'ikaroti. Ariko iyo uguze iyo ji wacu usanga uriko bikwiranye cyane gose. Ego reka dushimire fungus mwaduhaye aka kanya kudusigurira ivyerekeye iyo ji yanyu ya fungus mukora musanzwe mwikorera mwebwe nyene. Turabashimira cyane gose. Reka tubene namwe akanya mushimire B Heart FM yabaye akanya kugira ngo muvuge ivyerekeye fungus. Mukomeze mutera imbere kandi Imana ibazigama. Murakoze cyane. Yari Titi Trezor mwako murakurikira mu kiganiro cha fungus aho twabateguriye byinshi kuvyerekeye ikiganiro
cy'ubuhinga mu byo twikorera dusanzwe twikorera mu kubimenyekanisha mu bandanye mukurikira ibiganiro bya B Heart FM ya Titi Elijah murakoze cyane Hello, this is B Heart FM. B Heart FM. B Heart FM. Them just the parambulates. So story heavy. umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese no kumurakurikira ibiganiro bya B Heart FM. Mugire weekend nziza. Mugire n'umugoroba mwiza mubandanye mugirana weekend nziza kuri B Heart FM murakoze cyane. Aye,